ariko biraryoshe kuba gukizwa ukaba n'umu entrepreneur mu by'ukuri igikorwa c'Imana gikorwa n'amafaranga. Hariho ikintu ntakunda abantu benshi barishizemwo ko abakizwa abakene, niyo turi ku mashuri barishiramwo ko aribo babibijuju baba banyuma. Bishop TV ndaryohewe kubamenya kandi Imana ibaha umugisha kuba muje natwe kudufasha, namwe Imana izobageze kure. Ego ndabaramukije mwebwe mwese kumadukurikirana kuri Bishop TV kuri Facebook, Instagram, Twitter ndetse na YouTube aho muri mu mpande zine z'isi. Nizere ko mumeze neza muri mu bihe vyiza ndetse n'abari mu bitari vyiza. Nobwa niko isi imeze, ibintu biragenda hama bikagaruka. Ingorane urimo ishobora guhera na cyane cyane iyo wizeye Imana hama ugakora cyane. Uyu munsi nubwo ko ari umunsi udasanzwe, nobwa twagiriwe ibakwe rindi kuri Bishop TV aho twashoboye kuronka umumama w'umupasteur afise n'ibindi ari karakora muza kuvyumva mu kiganiro aho mu rusengero bateguye novuga amahiganwa kubikorera utwabo, abaririmbyi, abahinyanyuzi batandukanye, novuga uwo wese karakora kugira ngo ashobore kwiteza imbere biciye mu kwishingira umugambi ndetse no mu kubeshwaho n'impano yiwe. Nkuko muzi ko Bishop TV tufasha kumenyekanisha ivyo umuntu ari karakora, niba ari impano canke yikora tukugira ngo ashobore kwiteza imbere. Mugume nacu kugira ngo muze kumenya vyinshi mu byo pastor agiye kutuyagira ko vyinshi mu byo agiye gufasha kugira ngo ugwaruka rashobore kwiteza imbere umwe wese mu byo abari karakora. Turabahaye ikaze pastor, mutwidondorera amazina yose. Ego murakoze cyane. Izina ryanje ni Ndihokubwayo Neri, haba ndumupastori w'ishengero rya Church of God Mission International aha i Bujumbura muri zone Ntahangwa, muri commune Ntahangwa, zone Kamenge, ibarabara gicenda nimero 142. Ego ni ishengero ryacu riri hagati y'ibarabara gicenda n'igicumi. Ubuzima bw'igipastori bumeze gute? Namahoro. Ubuzima bw'igipastori n'amahoro kandi ariko kandi burimwo n'intambara. Ariko kandi turashima Imana kuko Imana igendera dushoboza. Yego. Cyane kumenga amakino gihe ibintu bigorana ni vyinshi. Ubushobozi Imana yafasha bazoga musubire kubigwana navyo. Ego birahari bitugwanya ariko kandi natwe Imana ikadufasha tugahagarara tugasanga twabirenganye. Imana ikihesha icubahiro. Yego. Turafise ubutumwa buvuga yuko muriko murategura ihiganwa kugwaruka rufise ivyo riko rurakora n'impano zago, mbega vya bitunganije gute? Ego murakoze cyane. Turiko turategura igikorwa twitiriye CGMI Got Talent, ni igikorwa cyo kuduza impano, cyo kuraba impano z'abanyeshengero, tukifuza kandi no kubashigikira kugira ngo impano zabo zigere kure nabo bazogere kure, ntibabe nka wa muntu yahabwa impano agacaja kunyegeza, ariko ingabire bahawe bazikoreshe zunguke zituma abantu benshi baza kuri Yesu. Ego tukavuga ko iciyumviro cyo bacaziye gute kugira ngo mwimve gutegura ayo mahigana? Bon, iciyumviro cavuye kukungene twabona ugwaruka rwacu ruri ngaho, ariko rimwe rimwe ukacumengo mwishengero ni mwishengero nyene nta kuntu nakumwe umuntu yoduga yokora yoshika kure, ariko birakunda ko umuntu ashobora gushika kure kandi ari mwishengero. Birakunda ko ubwiwe ashobora gukura n'icengero rigakura, akiteza imbere n'ishengero rigatera imbere. Ni bande bazo kwitabira amahiganwa muri make? Abazokwitabayo abazokora nk'abahiganwa n'abantu bo mwishengero, ariko kandi tuzofasha abantu benshi cyane bazoba bahari, bazoba baje kubiraba, ariko kandi natwebwe bidufashe. Yego muri rusange zoba vyerekeye mu bisanzwe Imana yatanze ingabire nyinshi cyane no mu buryo bwinshi cyane. Azoba ari umuziki, hazoba hari kuririmba, hazoba hari gutamba, hazoba hari kugaragaza imigambi. Turabanye abafise imigambi bashobora kurangura, abo twita aba entrepreneur. Harimwo kuvuga ivyese, harimwo kwiyereka, harimwo ibintu vyinshi umwe wese uko Imana yamushoboje nivuga butumwa. Yego
mwoba mwatumiye benshi muri bose muri rusange canke baba mu rusengero musanzwe abantu bose twarabatumiye kuko hajya ntawe utamba yirorera mu kirundi niko bavuga nubwo abakina bazoharamo mu rusengero canke abahiganwa ariko abantu bose twarabatumiye ngo bazoze kandi tubabwira ko iyerekwa dufise si iry'uko hazohora hahiganwa bo mu ishengero gusa ariko turagomba kuhagurira n'abandi bo hirya no hino bakaza bakatubwira imigambi bafise dusenze Imana ikanatugirira neza natwe tukabagirira neza yego ubwo garuka muriko murafasha kugira ngo rushobore kwiteza imbere haba mu vy'umutima canke mu vy'umubiri mbega nirihe hangiro mufise mwifuza kugaruka kuzorushika ku ntambwe imeze gute twifuza ko bazogera ku rugero rwo hejuru kuko twebwe turiko turasaza turakeneye amaraso mashaje abantu bazosigarana igikorwa abantu bazosigara baraforma abandi kuko Yesu Kristo yavuze ngo genda mwigishe abantu mubahindure abatumwa mubahindura abigishwa banje mu yandi majambo turiko turigisha abigishwa nabo bazokwigisha abandi bigisha yego nk'aba-entrepreneur nabo aba-entrepreneur urabona urashaka kuvuga ngo ukorera Imana ariko ushonje ariko bukene bukugarije ugasanga ntawe uri kuragera ariko biraryoshe kuba gukizwa ukaba n'umu entrepreneur kuko uburyo waronse muri entrepreneuria buragufasha gushigikira igikorwa c'Imana kuko mu vy'ukuri igikorwa c'Imana gikorwa n'amafaranga hariho ivyo wifuza gushikako ariko kubera amafaranga utabuyafise ugasanga wabaye bloqué wabaye ahantu nyene wagarukiye ahantu hararubibe wagarukiyeko kuko hariho ivyo abantu bakora nk'abantu hariho nibikorwa n'amafaranga nico gituma kuba umu entrepreneur ukaba umukizwa bica biryoha cane yego kandi nziza ko sebona ko no ngaha mu gihugu duhimiriza ko umuntu wese akora kugira ngo ashobore kwiteza imbere aronka igihumbi cyangwa ibihumbi 10 biri mu mufuko wiwe ndafise akabazo gato ntikari kure cyane mugabo gahuye n'ibihe turimo byo kwiteza imbere mbega nk'ubu unye nk'abantu dufate bashobora kumara nka insomne bari gusenga batariko barakora akantu ko kwiteza imbere vyo ari byijana kwijana canke byiza no kumuntu yonyuzamo gatoya agakora akiteza imbere yego ni vyiza twari dufise umupresident mu Burundi yavuga ngo dukora dusenga dusenga dukora ni vyiza ko umuntu asenga kandi akagira n'umwanya wo gukora urashaka kumara indwi n'ivyo uri kurasenga kuko amasengesho niyo yugurura umugisha akaguha inzira ya entrepreneuria ariko gihe Imana yuguruye ni vyiza ko uja gukora entrepreneuria kandi ukongera ugasenga iyo uri umuntu azi intumbero ukiyorganiza neza uraronka neza umwanya wo gukora n'umwanya wo gusenga ku munsi umwe nka jewe ndakora mu buzima bwa misi yose ndi umuprofesseur ndaronka umwanya wanje wo gutegura ivyigwa nkakora neza ku kazi nkagaruka kandi nkakora igikorwa c'Imana nkubaka urugo kandi nkarera abana byose ngabikora mbega hazobasabwe kugira ngo umuntu ashobore kwinjira nukuri nta na kimwe dusaba oya naco dusaba kwinjira ni ku buntu nta na kimwe nukuri abantu turabahaye kaze ahubwo uzoza wese azoba yadushigikiye kandi vy'ukuri tuzomusabira umugisha mwinshi kuko iyo wagize urubanza ugatereka abantu bakaza bakanywa ucibona ko ukunzwe yego mbega iyo uwo munsi nyezina uzoba ryari uwo munsi azoba ari kuwa Mungu itariki 27 z'ukwezi k'umunani isaha ni 8:00 mbere nka twebwe abanyeshengero sasa tuzoba turi mu rusengero ariko abashitsi nibo batumiye twatumiye kuva 8:00 rero turasaba abantu twagomye tubivuga baze bagerageze babe ku mwanya ko dufite byinshi byo kubereka hamwe umwanya ubaye mutoyi dusanga ivyo twatwebuye tutashoboye kubibona byose yego nuvuga ko ari iteka ridasanzwe kuba muri ko murafasha mu by'umutima ndetse no mu by'umubiri kugira ngo umuntu avuga abo umuntu nyamuntu cyangwa abo umuntu nyawo mbega muri ko murakora muri ubwo buryo niye mpano mwumva muhereza ugwarukana cyane cyane mu kuruhamagarira gusenga ndetse no gukora cyane kugira ngo urusheho kwiteza imbere ugwaruka turaruhamagarira kutaba banebwe kugira ngo ushobore gusenga ugashobora no gukora nuko ubu umuntu abangutse atari gikazatiro
hariho ikintu ntakunda abantu benshi barishizemwo ko abakizwa ari abakene niyo turi ku mashuri barishiramwo ko aribo babibijuju baba banyuma ico twari twaracanse cyane muri groupe biblique hano twari turi mu buryo kandi Imana yabidufashije twaba mu manota y'imbere ego kano muri kaminuza ndibuka Imana yarabimfashamwe cyane hariho n'igicapo kihari umengo mwisa abakizwa n'abakene ico rero je ndaca ni tutegerezwa gusenga kandi tugasenga cyane hama tukanakorana cyane ivyo rero bidusaba gukura amaboko mu mpuzu kufata ati uyu mwanya no w'amasengesho umwanya no w'akazi umwanya no kuruhuka kuko n'umubiri urakeneye kuruhuka kintu cose kikaba ku mwanya wacu noneho muri musiguzi ijambo ry'Imana rivuga neza ngo igihe cose Imana ikintu cose Imana yagishingiye igihe cacu natwe tugeze hano tukagira timing neza birakunda ko tuba mu Mana kandi tugakora n'ubuzima bwa misi yose tukiteza imbere ego mu gusozera turashaka mugire ikintu musavye cyangwa muterereye ikintu mushobora gusaba ko badukurikirana cyane kugira ngo bashobore gufasha mu iterambere ry'ugwaruka ndetse no guzoshikirije ko muzo muri ko murakora uwo munsi ego turahamagarira abantu bose bashoboye kubibona kudufasha gupartager kudufasha gutumira kandi turahamagarira abarongozi b'ishengero kugira ngo nabo nyene igihe twigisha ugwaruka ntitubigishe gusenga gusa ariko tubigishe no gukora kandi birakunda vy'ukuri kugwaruka rwacu rukora kandi rukongera rugasenga ibikorwa vy'Imana bikagenda neza muri eglise n'ivyabo bikagenda neza ko biraryoshe kurera ibikura mw'ishengero rya uronse umuntu aba nk'umushikiranganje akaba nk'umu-entrepreneur akomeye akaba umuntu agera kure urumva nawe kuryoherwa nk'umuvyeyi nk'uwareze ugwaruka ego tubashimire cyane iyo baraka ni mushaka kongera ko adukurikirana Ego murakoze cyane Bishop TV ndaryohewe kubamenya kandi Imana ibaha umugisha kuba muje natwe kudufasha namwe Imana izobageze kure ego ndabashimiye ku mwete mwagize cyane Imana ibaha umugisha hama abantu bose bari baradukurikirana turabaye kaze kandi tubabwira yuko imbere Yesu agiye inyuma ntibikunda nubwo tuko turavuga gukora Yesu akwiye kuza ubwa mbere Imana ibaha umugisha murakoze cyane amen tubashimire pasteur ku mpanuro mutane ndetse ko byo mumeje kudushikiriza kuvyerekeye igihagano muko murategura nizere yuko no hayama twabatumira muzo kwita bakama kuri Bishop TV tubatira kandi n'intege muzo muko murakora dushimira namwe muko mandukirana kuri Bishop TV mwumvise byinshi byavuye kuri pasteur muvyo ariko arafasha kugira ngo ugwaruka gwiteza imbere haba mu mpano haba mu bikorero twabo kugira ngo umunsi ushobora kugira intambwe ashitseko jenshi ushobora gutera imbere wowe ushobora gutera imbere ndetse twese dushobora gutera imbere maze duteze imbere igihugu ndayibutsa kandi yuko muri Bishop TV tubafasha kumenyekanisha byo muri ko murakora aba entrepreneur navuga abikorera utwabo mu kubasanga aho ariko barakorera abafise impano zitandukanye tubafasha kugira ngo bashobore kumenya impano zabo bishobore kumenyekana ndayibutsa kandi ko dufise n'igisata ca photography ko kabeyi kameze neza navuga akabeyi gasosa nabwo arakabeyi ku giciro gitavuna mugoma nacu kuri Bishop TV muze mwitabire iyo higanwa muze mubashigikire ndetse mushigikire natwe kuri Bishop TV kugira ngo twese twiteze imbere muri rusangi murakoze